Ndabaramukije mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abakomeje kudukurikira ndetse n'abakomeje kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabashikiriza ngakuri no monesha kure yacu aina yanyu ya Burundi News TV imbonesha kure imwe rudende ibandanya kubategurira ndetse no kubashikiriza amakuru akomeye cyane. Turi kuwa Mungu cange Dimash cyangwa ku Imana kwigenekerezo g'11 ukwezi kwa gatanu 2025 kaze mu biganiro byacu. Muri kano gatondo ndaza kubamenyesha yuko igisirikare cy'u Burundi yejeje gukonfirma amakuru yari yatangajwe n'ikimenyesha makuru COS Medias Burundi. Aya makuru yemeza neza yuko igisirikare cy'u Burundi kimaze imisi kirakora ingwano na operation rero mu shamba rya Kibira. Ni mu nyuma y'iko rero nyine kiragejeje kumenyesha ndetse no gutahura amakuru yuko ababo muri FRN bivuga yuko nyine yarahoze ari umuhari ugwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyine irongowe na Paul Rusesabagina n'abandi basanzwe barakorana nyine ngo baba bari mu migambi ikomakomeye cyane yo gushaka kugambanira Uburundi. Ni mu nyuma y'iko rero nyine ngo baba barasabwe kwinjira muri gahunda zo kugira ngo bifatanyirize hamwe nyine ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko bagaca barabyanga nyine ahubwo bagaca barahungira nyine muri ano mashamba yo mu shamba rya Kibira. Amakuru avuga yuko rero nyine abasoda benshi baba baraguye muri iyo ngwano, abandi bagaca barafatwa amatekwa agafatwa n'ibikoresho bya gisirikare ndetse n'andi makuru menshi akomeje kugenda aravugwa nga mu shamba rya Kibira. Nkuko bigaragara turagaruka nyine turabira hamwe rero byinshi bikomeje kugenda biriko biravugwa nkuko amakuru akomeza kugenda atugira bivuga, ariko kandi ndaca ndanakumenyesha byinshi byaje kugenda bitangazwa ijambo rya Reverend Kuriyo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD nyine ku munsi wo gutanguza imyamamazo nga mu Burundi. Nyine by'umwariko yaravuze amajambo akomeye cyane yaribanze kubigendanye n'umutekano, yaravuze byinshi bigiye bitandukanye, yaragarutse ku nkuru zimwe na zimwe zikomeje kugenda ziragaragara maze aramenyesha byinshi nyine cyane cyane kubigendanye n'aya matora. Hari umwe rero mu bamenyesha makuru nga mu Burundi yavuze yuko nyine amatora Burundi bugiye kwinjiramo nyine ari amatora aremereye cyane, aho yavuze yuko nyine ari sanduku yo guhambamo rero demokarasi nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Aya makuru rero agendanye n'amatora nga mu Burundi by'umwariko ariko arategura imyamamazo izotangura ku munsi wa gatatu nyine azaba nkuko bigaragara nyine azaba ari kwigenekerezo g'13 plutôt nkuko biboneka nyine muri indwi tugiye gutangura. Aya matora biraboneka yuko ashobora kuzogaragaramo ibihe bidasanzwe, biraboneka yuko rero nyine ashobora kuzagaragaramo nyine ibara riremere cyane nkuko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Icyakora bamwe rero nyine barakomeje kugenda baravuga yuko nyine batoye impungenge n'ibishobora kuzoshikira aya matora, cyane cyane nyine bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi ko ariko rero bari bo bakomeje kugenda baribasigwa muri ano matora. Kaze kuri mwebwe mutwumviriza rero muri nga mu Burundi tubisesangure tunabirabera hamwe abari mu ntara zimwe na zimwe zigiye zitandukanye, mwese turabahaye ikaze. Abari nyine mu karere k'ibiyaga bigari mwese turabaramukije, turabifuriza umunsi w'Imana mwiza cyane. Abatwumviriza kandi namwe muherereye mu bindi bice bimwe na bimwe bigiye bitandukanye, mwese turabifuriza ibihe byiza kandi turanabifuriza gukomeza kumererwa neza cyane. Abari ibwota amasimbi cange mu makungu ya kure, reka ndabasabe mu byone kwanditse sabone niba rugambye mushise ngaha nyine mutange ibyumviro byanyu, ibintu bice biramera neza cyane, ibintu bice birakomeza kugenda biramera bo. Urashobora nyine gupyonda sabone ndetse ibiganiro byacu kanabisangiza ku nshuti zawe kugira ibintu bice biramera neza. Kaze kuri mwese tuyatangurire nyine kuri iyo passion ikomakomeye cyane yarashyizwe ahabona nyine n'ingabo z'abarundi. Igisirikare cy'u Burundi FDNB nyine cyaremeje ko giheruka kwica inyeshamba nyine zirenga 100 zo mu muhari wa FRN nyine uragwanya ubutegetsi bwa Kigali nkuko biboneka. Igisirikare cy'u Burundi kiravuga yuko kandi kiciye ziriya nyine nyeshamba mu ngwano yazisakiranyije cyangwa se rasakiranyije impande zombi nyine mu shamba rya Kibira rirereye nyine nga mu ntara ya Cibitoke mu burengero bushira mu manuko bushira uburengero bw'u Burundi.
ingabo z'u Burundi rero nkuko byoma bigaragara amakuru aravuga yuko zarafashe icyemezo cyo kugaba ibitero simusiga kuri uriya muhari zirawuhora kuba rero nyine waranze kwifatikanya nazo nyine mu ngwano zirimo muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo aho zirwana n'imihari yitwaje ibigwanisho irimo nka M23 aho banazishinjije kandi ko zoba ziriko zirashkora ubugambanyi buremereye cyane kubw'igisirikare cy'u Burundi ngo kandi kuba FRN yaranze kwifatikanya nabo nyine barabifashe nyine nk'akagambane karemereye cyane aho bivuga ko ari intasi zarashoboraga kwinjira nga mu Burundi ndetse zigaca zirahabwa amakuru nabo muri FRN. Amakuru avuga ko inyeshamba zirenga rero 100 ingabo z'u Burundi nyine zishe zaraguye mu bitero nyine bibiri byaragabwe mu Cibira hagati ya Werurwe ndetse na Gicurasi uyu mwaka 2024. COS Medias Burundi ivuga kandi yuko nyine ingwano yaraguyemwe abasirikare b'u Burundi babarirwa mu 10 nkuko biboneka. Umusirikare wo mu ngabo nyine z'abarundi arafise ipeti rya kapiteni arasobanura uko rero bateye FRN. Yaragize ati twaragose ibirindiro byabo byose nyene mwijoro bari barafise intwaro zihagije ndetse zinakwiye ariko bajagaraye cyane nyene twarakoresheje uburyo rero bwo kubatungura kugira ngo tubice twarabaguye giturumbuka nyene ndetse twarakoresheje ubuyinga ndetse n'amayeri tumaze igihe turatozwa ku mirongo y'imbere ku rugamba maze biratuma twivuna umwanzi nkuko biboneka. Aya makuru kandi anavuga yuko iyi ngwano ikomeye cyane yarabaye hagati y'abarundi ndetse na FRN yarabaye hagati igenekerezo ry'umunani n'igenekerezo ry'ikenda muri Werurwe ndetse ari nindi yabaye hagati y'igenekerezo rya gatatu n'irya kane Gicurasi 2025 ngaho mu shamba rya Kibira nkuko byoma bigaragara canke nkuko biboneka. Usibye izi nyeshamba zarishwe amakuru anavuga yuko kandi hari izibarirwa muri 30 zafashwe miri nyene mbere yo kujyanwa ngambo gisagara ca Bujumbura guhatwa ibibazo ngo nyene hari n'izindi nyinshi zarasanzwe mu Cibira zarakomeretse ku buryo buremereye cyane nkuko amakuru yoma aratugira bivuga. Amakuru kandi ariko aratangwa n'igisirikare cy'u Burundi aravuga yuko iyo ngwano yarasize nyine harafashwe imbunda 9 zo mu bwoko bwa Kalashnikov ndetse na pistoli 2 ndetse n'amasasu menshi cyane hakiyongeraho n'izindi zo mu bwoko bwa AK47. Inyeshamba za FRN zarafashwe miri kandi zemeza ko n'ubundi zari zaravuye mu rasazuba bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo mu nyuma yo kwanga rero nyine kubahiriza itegeko zari zahawe ryo gufasha ku mirongo y'imbere ku rugamba ihuriro ry'ingabo zigwana ku ruhande rwa Kongo nyine zirimo FARDC, FDLR ndetse n'abarundi n'abazarendo. Umwe mu basirikare bakomakomeye cyane mu Burundi nyine utifuje yuko nyine imyidondoro yiwe itangazwa kumva z'umutekano yiwe, umwe mu ntwazangabo afise ipeti rya koloneli yaravuze ko rero nyine kubyanga byarafashwe nk'ubugambanyi ati twari twabahaye rero nyine nyirantarengwa barahitamo rero guhungira nga mu shamba rya Kibira bituma natwe dutegura amapasi akomeye cyane. Amakuru y'ingwano kandi y'ingabo z'u Burundi na FRN yanemejwe n'umuyobozi wa komine Mabaye yitwa Jean Izomporera waravuze yuko ibiziga nyine by'inyeshyamba zishwe nyine byarashyinguye mu buryo bwihuse ku mpamvu z'ubuzima bw'abanyagihugu. Igisirikare cy'u Burundi kuri ubu ngubu kiravuga ko rero kigomba gukomeza kurasa FRN kugeza kiranduye burundu ngaha mu shamba rya Kibira ku butaka bw'u Burundi. Uyu mwari wa FRN nyine w'impuzamashyaka MRSD ya Paul Rusesabagina urasanzwe uragwanya ubutegetsi bwa Kigali nyine ndetse hagati ya 2018 na 2019 uyu mwari nyine waragiye ugaba ibitero mu bice bitandukanye by'intara y'amajyepfo n'iy'uburengerazuba wica abaturage nyine batari bakeya. Ingabo z'abarundi biravuga ko kandi n'ubundi zawihindutse mu gihe uyu mu mwaka uheze nyine amakuru yavugaga ko rero impande zombi zaragiye zirakorana inama mu rwego wo kunoza umugambi w'uko rero nyine ubufatanye mu kugaba ibitero ku Rwanda. Hari inama zaravuzwe zaratumiwe n'abasirikare bo muri Kongo ndetse zarabereye mu mahoteli amwe namwe muri ivyo bice nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza uno mwanya rero benshi mu bakomeza kugenda barakurikiranira hafi ibibera hano ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo no mu gihugu cy'u Burundi baca baremeza ndetse bakanagaragaza neza yuko nyine iyi ngwano ikomeje kugenda nyine iravuza ubuha ikomeje kugenda irafata indi ntera ndetse benshi mu bakurikiranira hafi ibibera
hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga yuko leta y'u Burundi yo ofise impungenge ndetse n'amakenga by'uko nyene hari ibitero bishobora kuba byoturuka muri Kongo bikaba byo kwibasira iki gihugu, akaba ariyo mpamvu bariko barakora byose bishoboka ku mvo zo kugira ngo barabira hamwe ndetse barebera hamwe rero ingene bobasha guhangana n'ibyo byose nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Amakuru atugeraho rero muri kano kanya akaba akomeza kugenda by'umwihariko ashimangira ndetse agaragaza neza yuko haratanzwe amabwiriza ndetse n'amategeko yuko iyi ngwano by'umwihariko igomba gukingirwa mpaka ku buryo idashobora kuba yogera mu Burundi cange ngo yonone ibiriko birabera nga mu Burundi, cane cane nk'amatora yimirije nga mu Burundi. Bakaba by'umwihariko banagaragaza ndetse baranerekana neza yuko nyine iyi ngwano ikomeje kugenda iraba mu Burundi ishobora kuba nyine yoteza ibibazo biremereye cyane mu gihe ishobora kududubanganya amatora. Amakenga kandi ni menshi ku mvo z'uko nyine umuhariro w'Itabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi nyine ushobora kuba wo kwinjira giturumuka mu Burundi mu gihe ingwano ishobora kuba nyine yokomera cyangwa se hashobora kuba haboneka ubundi buryo nyine bashobora kuba bo kwinjira mu Burundi. Uburundi burakomeje kuraba nyine ingene bwo kingira ibyo byose mu gihe aya matora akomeje kugenda arategurwa, ariko aya matora akomeje kugenda arategurwa ku rundi ruhande arakomeje kugenda arazamo ibibazo biremereye cyane. Hari bamwe rero nyine mu bakomeje kugenda barakurikirana hafi ibera mu Burundi bavuga yuko aya matora ariko arategurwa ubwayo ari amatora biboneka yuko nyine nkuko biboneka ari amatora biboneka yuko ari nk'isanduku abarundi baba ariko barashaka guhambamo demokarasi nkuko byamenyeshejwe n'umwe mu barundi baherereye nga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika twavuganye nawe nyine aca aratumenyesha yuko nyine by'umwihariko ibigendanye n'aya matora ari ibara riremere cyane ari akamaramaza. Icakora ibikorwa rero nyine by'aya matora biboneka yuko nyine bishobora kuzoteza impungenge ziremereye cyane nkuko amakuru akomeza kugenda atugeraho abivuga. Kugeza ubu ngubu rero nyine ngira ngo murazi neza ko muri ndwi twasozere nyine Gitega imyamamazo y'amatora ya 2025 iratangujwe ikese n'umukuru w'igihugu. Hari kuwa gatanu igenekerezo ry'ikenda Rusama 2025 harabereye nyine harabaye nyine ku kibuga c'umupira w'amaguru Ingoma rero mu gisagara ca Gitega ibirori byo gutanguza icese nyine ikiringo c'imyamamazo y'amatora y'abashinga amateka n'abahanuzi b'amakomine. Ayo matora kazoba ku igenekerezo rya gatanu Ruheshi 2025. Ibyo birori byaratewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye, bikaba byitabwe kandi n'abandi banyacyubahiro bari mu icegera cy'umukuru w'igihugu nyine umushikiranganje wa mbere General Gervais Rakobusha, abarongoye inama nshinga amateka ndetse na nyenguruza amateka, umuhuza w'abarundi ndetse n'abandi barimo umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD. Idefire y'abitoza n'abagize umugwi Soni niyo rero yatanguje ibyo birori twarabigarutseho. Ibyo birori byatangujwe n'idefire ndende yagizwe n'abazokwitoza baba rero mu barenga igihumbi by'umwihariko mu gihugu cose nyine hamwe n'abagize nkuko biboneka 10,000 hamwe n'abagize umugwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora ku rwego rw'igihugu Seni n'ugw'intara CP n'ugw'amakomine CC nkuko bigaragara. Ijambo ry'abigenga nyine umwitwarariko ndetse w'uburinganire mu matora. Diodoni Nahimana rero nyine yaraserukiye abigenga bazokwitoza, yaraneguye ko rero nyine uwigenga asabwa rero gukwiza ibice 40% by'amajwi mu ntara kugira abo mushinga amateka, mu gihe imigambwe isabwa rero ibice 2% gusa. Asaba Seni ko rero nyine abahiganwa bose bofatwa kumwe nyine atamwana w'ikinono. Kubwiwe kandi kubona abazohiganwa uno munsi nyine bakoraniye hamwe rero ngo ni ikimenyetso ntabesha cerekana iterambere rya demokarasi nga mu Burundi. Ahangaha mu hashinga gati kuko hari bamwe rero batabibona gutyo, ahubwo bakabona yuko aya matora agiye kuba nga mu Burundi ari ikimenyetso cyo gushingura idemokarasi y'abarundi. Nestor Girukishaka yaserukiye imigambwe itavuga rumwe rero n'umugambwe uri ku butegetsi, ariko bakemeza neza yuko nyine uyu mugambwe nawe ukorera mu kwaha kwa leta nyuma y'kwambugwa umushinga amateka Honorable Gatogwasa akaba narongoye nyine umugambwe CNL. Yarashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kuko ari nyine yaratunganyije ibyo birori, akemeza ko rero nyine ari imbonerakure. Ashima kandi ko
amatora nyine aratunganwa neza akazoshobora nyine kubera akarorero amakungu nk'uko biboneka. Yaramenyesheje ko kandi iyo migambwe izogira imyamamazo idahungabanya amahoro n'umutekano. Arasaba abajejwe intwaro kuzofata kumwe rero nyine abazokwiyamamaza. Yarasabye kandi ko abitoza bohabwa rero nyine umwanya ungana nsamirizi nyine n'imbonesha kure by'igihugu ndetse n'ibindi bimenyesha makuru bya leta nk'uko biboneka. Ijambo rya CNDD-FDD inyifato y'umutekano mu myamamazo. Nyiriteka Reverend Kuriyo umunyabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yarashimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi kuba rero yishikiriye gutanguza ikese ikiringo c'imyamamazo. Aravuga ko atankeka ko nyina amatora azogenda neza, agasaba abazohiganwa bose kuzorangwa n'inyifato ibereye. Yamenyesheje ko rero abanywanyi ba CNDD-FDD batekanye hose imbonera kure ngo nabo rero bakaba barangwa n'ingendo nziza. Yaratumiye kandi abanyamigambwe bose kuja hamwe rero kugira ngo bubake igihugu ndetse no kwirinda imvugo zibiba ugwanko. Yaratomoye ko rero amahiganwa ya politike atobanye no urwitwazwo rwo kwanka abandi kuko rero nyine kubisikanya ku butegetsi ari ibisanzwe. Urongoye umugwi nyine ujejwe gutunganya amatora Seni Prosper Ntahorwamiye yarashimiye umukuru w'igihugu aho rero nyine yari yishikiye gutera iteka rero ibyo birori byo kugurura imyamamazo. Arashimira kandi abazo kwiyamamaza bose ko rero nyine batahuye ko ihiganwa ari ryo rero rigize demokarasi. Ahejeje kuvuga ibyo Seni imaze kurangura nyine mu gutegura amatora meza, Prosper Ntahorwamiye yaramenyesheje ko rero itegurwa ry'amatora rigeze ku ntambwe ishimishije. Yarebukije abarundi bose ko kuva ku munsi wa mbere boja rero gutora amakarita y'amatora aho ngaho nyine biyandikishije, ibyo bikorwa nyine bikazomara iminsi 3. Yaribukije kandi ko imyamamazo izotangura nyine igenekerezo rya 13 Rusama gushika igenekerezo rya 2 z'ukwezi kwa Ruheshi 2025. Urongoye umugwi ujejwe gutunganya amatora yarasabye insamirize n'imbonesha kure by'igihugu ko rero byoha umwanya ungana abanyamigambwe. Aca aboneraho kandi gusaba n'urwego rujejwe kugenzura ibimenyesha makuru n'ubundi kuraba ko rero atamugambwe urenganywa nk'uko biboneka. Prosper Ntahorwamiye kandi yaribukije imigambwe n'abigenga ko indorerezi zabo zizova nyine mu biro by'amatora zitwaye igereranyo nyine y'ibyavuye mu matora kugira ngo ntihazobe impari n'amatatu bizoba nk'uko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye mu ijambo ryiwe yaramenyesheje ko rero anejejwe n'ubumwe rero buri hagati y'abarundi na kare ngo nyine nibwo rero bwamye buranga ihanga ry'u Burundi nabo nyine bwari bwarahungabanyijwe n'ibyadutse mu gihe cy'abakoroni. Yaravuze ko kandi ubumwe buzoshikana Burundi nyine ku ntwaro ibereye soko y'iterambere rirama. Rero yaratumiriye abitoza kuzirikana amabanga bagiye rero gutorerwa biciye muri demokarasi nk'uko byoma bigaragara. Umukuru w'igihugu c'u Burundi kandi yaranavuze ko kubahiriza amabwirizwa n'amategeko ari ryo rero shingiro rya demokarasi. Yaribukije ko rero uburenganzira bw'umuntu bugarukira nyine aho ngaho ubwundi nyine butangurira. Asaba ko rero habaho kwihanganirana mu migambwe, amadini n'ibimenyesha makuru byose nk'uko bigaragara. Yarasabye ibimenyesha makuru bya leta guharira umwanya ungana abitoza bose kugira ngo nyine bashobore gusigurira imigabo n'imigambi abenegihugu. Yaribukije kandi ko inzego za leta zigomba rero kuba intangarugero mu kubahiriza ingendo ya demokarasi. Nubwo bihagaze gutyo kandi ku rundi ruhande hari bamwe bamenyesha yuko aya matora akomeje kugenda arategurwa nga mu Burundi agiye kuba ikimenyetso cyo guhamba canke gushingura demokarasi y'u Burundi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Umwe mu banyepolitike nyine batavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha muri kino gihugu c'u Burundi arabarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bigaragara. Araherutse kugaragaza yuko nyine aya matora ariko arategurwa mu Burundi by'umwihariko ari ibara rikomeye cyane mu nyuma y'uko biboneka yuko bamwe nyine basa n'abahejwe muri ano matora. Aca amenyesha ndetse anagaragaza neza yuko nyine ibintu bikomeje kugenda biraboneka ndetse ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera nk'uko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga. Kugeza no mwanya benshi mu bakurikirana hafi aya matora bavuga yuko n'ubundi yamaze kurangira kuko CNDD-FDD nyine yamaze kugenda
nubundi irasa niyiharira aya matora, aho rero nyine iyindi migambwe itari kuriwe kuba yoyinjiramo cyangwa se ngigire ibyihabwa nk'uko amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Turakomeza kugenda nyine tubakurikirana hafi ibikomeje kugenda birabera ngaha mu Burundi. Sinobura kubamenyesha yuko kandi umwe rero mu banywanyi ba CNL nyakuri uyoboka nk'uko bigaragara uyoboka abashinga amateka amenyesha ndetse akanagaragaza neza yuko nyine by'umwariko amenyesha yuko nyine amenyesha abamwe mu bayoboka umushinga amateka Rwasa bama baramenyesha yuko intambara ikomeje kugenda irakomera, ndetse akanamenyesha yuko nyine abanywanyi ba Honorable Agathon Rwasa bakomeje kugenda baranyuruzwa. Mbashimire bakomeje kudukurikira, tugaruke mu kanya.